mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi. Icigwa cacu cuno musi kivuga ngo Amerika ya Donald Trump mw'ishusho y'umwagazi w'intama. Icigwa cacu kivuga ngo Amerika ya Donald Trump mw'ishusho y'umwagazi w'intama. Dusenge. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Urakoze kuba uduhaye amahirwe yo gukurikirana ijambo ryawe. Mwami nabari utuyobora, uduhe gutahura kuri kubw'iwawe mw'ijuru, ukuduhishurire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ndaguhaye ikaze gukurikirana ikiganiro cacu cuno musi. Mu cigwa cacu giheruka twabonye bimwe mu ngingo zikomeye umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu kivugwa cane mu buhanuzi, agenda aterako imikono uko bukeye nuko bwije. Nk'uko twari twavyemeye, uno musi turi burabe ico inyandiko zera zivuga, zo ngingo zitandukanye umurongozi w'igihugu gikomeye ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika agenda atera ku mukono uko bukeye nuko bwije. Icigwa cacu cuno musi kikavuga ngo Amerika ya Donald Trump mw'ishusho y'umwagazi w'intama. Uno musi iyo turiko turitegereza Donald Trump, tumubona koko ko ari inyishu kuri bamwe bamwe. Nka kino gihe abakristo, abantu bakunda gusenga, barishimye cyane muri Amerika, maze bantu baharanira kubana bahuje ibitsina barinjiriwe, womengo abakristo batsinze. Yamara niko Amerika yatanguye. Igitabo c'ivyahishuwe Yohana cari carabihanuye bitaraba. Hariya mu vyahishuwe igice ca 13 ku murongo waho wa 11 niho tugiye gusoma. Umuhanuzi yaravuze ngo, kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mw'isi, gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama, kivuga nk'igisato. Igihe umuhanuzi yabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cakomotse ku butaka, kitahora gitugwako n'abantu benshi mu gihe ca kera, yakibonye nk'igikoko, kandi ico gikoko cari gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama. Mu gihe twariko turiga igitabo c'ivyahishuwe, twabonye yuko ano mahembe abiri yerekana amategeko abiri yatanguranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika: uburepublike, intwaro y'uburepublike hamwe n'idini rya giprotestanti. Abanyamerika ba mbere bari bafise umwidegemvyo kandi bari bashira Imana imbere ubwabo. Icatumye bahunga bakava i Buraya bagahungira mw'ibahari ya Mediterane, Imana ikabarinda, ikabazigama, ikabegurira ubutaka bushasha butahoze bubakwa abantu, aribwo bwahavuye bwitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari abagabo n'abagore batagurwa canke ngo bagurishwe. Iyo tuvuze abaprotestanti b'ukuri, bari abantu biteguriye kumvira amategeko y'Imana, barasesangura mu vyanditswe vyera kandi bakagendera kuri ico cose ivyanditswe vyera bibabwiye. Abo nibo baprotestanti kandi nibo Amerika ya mbere. Ariko umuhanuzi yatubwiye ngo mu maherezo y'inzira y'ico gikoko, mu maherezo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhanuzi avuze ngo yumvise iriko iravuga nk'ikiyoka. Yamara kubyo Trump mwa kino gihe ariko aravuga, koko ntiwopfa ubonye ntavuga nk'ikiyoka birimwo. Abantu baca bibaza, mbega turi mu gihe c'iherezo koko?
bagenzi naganda bamenyeshe ngo kugira ngo agahamo gashobore kuba hategereza kubanza gutegurwa abantu agahamo kazokorerwa ko. Igihe ubwoko bw'Abisirayeli muzobibona mu gitabo cyo guharura, igihe bariko baragenda berekeza mu gihugu c'isezerano tuzobigarukako. Igihe bariko baragenda berekeza mu gihugu c'isezerano, bamaze gushika ku rurembo, bari bagira binjira i Kanani neza na neza. Imana irarabibona ntabwo biteguye kugira ngo binjire i Kanani. Imana yafashe ingingo yo kubasubiza inyuma ngo babanze bagende basubire inyuma, haba mu nyuma bongera baragaruka. Koko abantu batowe kugira ngo bahagarare Imana hano ku isi ntibariko bitwara nk'uko bibereye. Imana yitegereje abadivantisite bo mwa kino gihe, ntago ari abantu biteguriye guca mu gahamo, kandi nta nubwo ari abantu biteguriye kwinjiza ibirenge byabo mu birimba byo mw'ijuru. Imana mwa kino gihe iriko iratanga agahengekerezo. Ntago ari igihe cyo gusinzira, yamara ni igihe cyo gukora tukitunganya, kubera yuko ibiri imbere birahinda. Ntihakagire umuntu asamara yumve yuko ibintu byoroshe. Ngaha umuhanuzi yabonye iki? Mu mirongo ya 12 gushika ku mirongo ya 18, umuhanuzi yerekanye ibintu bikomeye. Yerekanye impera n'imperuka yuko leta zunze ubumwe za Amerika zitegerezwa gukora n'ubupapa. Yerekanye ko abaprotestanti bazogenda kwifatanya n'ubupapa maze bakarema ikintu bitwa igishushanyo c'igikoko. Igishushanyo c'igikoko ni ubwiyunge rw'amadini. Amadini ategerezwa kubanza kwishira hamwe. Amadini yo muri Amerika, amashengero yo muri Amerika, kubera yuko amashengero menshi yo ku isi usanga afise imigenderanire n'abanyamerika. Amashengero agomba kubanza kwishira hamwe, hama akiyunga na leta, maze leta nayo ikagenda ikishikana kwa papa, maze igaca itangura gukora ishira mu ngira amategeko ihabwa na papa. Iyi niyo shusho yerekanwa n'ubuhanuzi, kandi nibyo bintu biriko biraba mwa kino gihe. Koko nta nkeka Donald Trump ariko arondera gushira hamwe amashengero mu buryo azi canke atazi, kandi ayafatanye mw'ishusho, ayafatanirize hamwe na leta arongoye mw'ishusho nziza y'umwagazi w'intama. Kandi iyi izoba inzira ihambaye cane nk'uko tubibona mu buhanuzi yo kurema igishushanyo c'igikoko canke se impuzamadini. Biragoye kuba umuntu yoturako neza ku buhanuzi butarasohora ngo abuvuge neza ngo ibi bintu bizogenda uku hamwe n'ibindi bintu bizogenda uku. Koba ari kwihenda cane, kubera yuko ubuhanuzi butaraba ntibuba buraba nyene. Yamara abantu twasomye, abantu dufise inyandiko zera n'ubutunzi buhambaye, duhamagarwa kugendereza igihe tukaraba ibiriko biraba n'ico twabwiwe. Yamara ntitugomba kuvuga ngo ibi bintu bizobuku nuku kandi bitaraba, kubera yuko dufise imvugo ya gihanuzi, kandi ivuga ibintu byinshi cyane tudashobora kuvugira mu mwanya umwe ngo tumare. Nico gituma dukwiye guhanga amaso, yamara tugashishikara kwama twiteguye. Akayaga kose tworonka, agahengekerezo kose tworonka, duhamagarirwa kukabyaza mu musaruro. Bagenzi, nagenda babwire ngo kino gihe nico gihe cyo gukora. Kino gihe nico gihe cyo kwegerana Yesu ku rugero ruhambaye. Nico gihe cyo kuvuga ubutumwa kurusha uko twabuvuze mu gihe cya kera, kubera yuko igihe cyo gutabagwa kwabera kiri bugufi. Yesu aracakwihanganiye, ariko siko bizohora. Yesu aracanyihanganiye, ariko siko bizohora. Intumwa Pawulo yari yarabivuze neza mu cete cya 2 yandikiye Abatesalonike, ni igice cya 2 ku murongo waho w'icenda. Yavuze ngo ukuza k'uwo mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani,
kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Bagenzi, ukuza k'uwo mugarariji kuri n'ubushobozi bwinshi, ibintu bishobora guhita bivumburwa mu kanya gato. Abantu benshi mwa kino gihe bariko baratwagwa n'ibije. Nigeze kumva umuntu umwe avuga ngo turi 11:45. Bagenzi, hari abantu bashaka gutwara ubuhanuzi nk'uko bo babibona, yamara ikintu gikenewe cyane ni giki? Niba dushaka gutebutsa ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo, dukwiye gutandukana n'inarije, maze tukareka Yesu akaba ari waganza mu buzima bwacu. Iki ni igihe cya buri muntu wese cyo kwitegura. Dukwiye kubaho tutitegura ngo nuko umuhero wegereje. Dukwiye kubaho tudakora ibyiza ngo agahamo karaje, ngo Trump ngo agiye ngo gukora ibi, canke ngo Papa agiye gukora ibi. Yamara dukwiye kubaho turi abantu bakunda Yesu. Dukwiye kubaho turi abantu biteruye bakitereka muri Yesu. Muri ico gihe, mu gihe twiga tubona yuko igihe cegereje, ntago bidutera kugira ubwoba, yamara bica bituma tugira umunezero, kubera yuko igihe cyo gutabarwa ngo dukure muri ino si y'amarira n'amagorwa kiba cegereje. Mugenzi, ni igihe cyo gutandukana n'isi, tukiyegurira Yesu hatarimwo amanyanga. Igihe cyo gutandukana n'icaha bigishoboka, kandi abari muri Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Ufise Yesu uba ufise byose, udafise Yesu ntaco urico. Mugenzi, kubaho atacaha ufise uri muri Yesu birashoboka. Naganda kumenyeshe yuko Yesu azoza gutora ubwoko bwatandukanye n'icaha, kandi kubaho utandukanye n'icaha uri muri Yesu birashoboka. Ni igihe cyo kwiyegurira Yesu biciye mu kwizera. Mbega urashaka kumwiyegurira kugira ngo nawe aguhe kubaho witondera amategeko yiwe yose n'isabato? Niba wemeye kwizera, ushobora kutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 naje ngiye kukugira isengesho ridasanzwe. Uhoraho mwami ushobora byose, urakoze bw'imburi umaze kutwereka, urakoze kudufashije kugira ngo turabe ishusho ya gihanuzi kuvyerekeye ibiriko biraba. None rero mwami, tumaze kubona yuko igikuru ari kwitunganya no kugira ukwizera kwimbitse muri wewe. Ntago dukwiye gukora ibyiza kubera yuko twumvise isi rigiye guhera, aho twoba tubigize kubw'ubwoba. Yamara tugomba kwama dukora ibyiza kubera yuko tugukunda by'iteka ryose. Nutugwirize kwizera, urukundo rurangwa no kumvira amategeko yawe byami bitugaragara ku ibihe byose. Mwami, ndakweretse uno mwene data yafashe ingingo ngo umukomeze kandi umukuze ku kwizera, umuhe gutera n'izindi ntambwe zisigaye, kandi umuhe kuvuka ubwa kabiri nk'uko nawe wabikoze, gutyo agere ikirenge mu cawe. Mwami, hari abantu benshi batanze imitwaro, abagwaye n'abagwaje, abihebeshejwe n'ibyabo n'ubugingo. Hari abandi mwami Satani yaboheye mu byaha. Abo bose mwami ndabakweretse, ndateruye imitwaro yose ndayikwereka, kugira ngo wigaragaze nk'Imana kandi ubagirire neza. Rema gushasha imitima yacu twese, dushishikare kumera nk'uko ugomba, kandi uduhe ibyizigiro byo mw'iherezo. Ubugiye kuza vuba, uze uduhe gukandagiza ibirenge byacu mu birimba byo mw'ijuru, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.